tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ibyo dusoma mu gitabo c'amasezerano y'Abarundi, amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi. Ubuntu twarazwe n'abasukuru bututegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya kabiri gitugutu mwaka wa 2023. Ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino kiganiro cyacu tahura kahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mugayishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, I got you. Murukurikirane rwa bino biganiro ku makuba yaranze akahise ku Burundi na cyane cyane mu gushaka gutahura no gutahuza abarundi n'abanyamahanga ivyerekeye ikiza canke ugwimo rwo 1993. Mu biganiro by'amayinga heze twarabashikirije mwidonido amamuko y'umugambwe Frodebu, urugamba rwa politike rwanya kwigendera President Melchior Ndadaye, amatora yo muri 1993, intsinzi ya Frodebu, igandagurwa rya President Melchior Ndadaye n'abafasha biwe, hamwe n'ubwicanyi bwakurikiye mu gihugu bwahitanye abantu baharugwa mu majana y'ibihumbi, hakavuka agahinda mu gihugu, akangaratete mu miryango, hasigara imfuvyi n'abapfakazi batagira igitigiri. Intahe twahawe n'abakozwe ko n'inkurikizi z'ubwo gwimo mu 1993. Mu nyuma twararabiye hamwe uko habonetse iciswe convention du gouvernement hamwe n'urugamba rw'umuheto rwa CNDD FDD n'iyindi mihari byatumye ugwimo rudashobora guhezwa n'utwigoro twose twageragejwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu kwezi kwa Myandagaro igenekerezo rya 2028 haratewe ko igikumu hariya Iyarusha ku masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi. Agahengwe karaboneka, abanyepolitike baraja gusangira ubutegetsi. Mu nyuma n'imigwi yagwana irashira hasi ibigwanisho, ituze riraza mu gihugu. Muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi nko dusanzwe turi kumwe n'ababigisha bacu badufasha gutahura akahise ku Burundi. Uno munsi twatugiye kuvuga kuri ayo masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye Iyarusha. Ndabaramukije Kiki Daniel. Mwaramutse, mwakoze kudutumira. Turamukije n'abarundi bose baza kumva no gukurikirana kino kiganiro. Mwakoze.
turi kumwe kandi na muganga Alphonse Rugambarara kandi akaba yarari mu bateye igikumu ku masezerano ya Arusha. Ndabaramukije Dr. Mwaramutse Frank, urakoze cyane kudutumira. Ndaramukije n'abaza kutwumviriza bose. Turizeye ko baza kudutega amatwi bamenye akahise, batahure kuko ingene Burundi bwo kubakwa bushasha. Murakoze. Ego Kiki Daniel, uherutse gushira ku mugaragaro icese wise amasezerano yacu, aho uhamagarira abarundi n'abarundikazi gusoma ayo masezerano. Mwotubwira muri make ibikuru bikuru biri mu masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye iyarusha? Murakoze. Icese amasezerano yacu, icese nanditse maze gusoma ibiri mu masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yasinyiwe yatereho igikumu iyarusha muri Tanzania. Maze kugisoma kera naribaza nti ibi bintu ko ari ivy'Arusha si ivyo mu Burundi, ntibiraba abarundi, ntaco bishobora kutumarira. Igihe rero mu 2015 hatanguye indyane zifatiye na cyane ku biringo, numva cyane abantu bariko barapfa amasezerano y'Arusha, bamwe bakayaririmba, abandi bakavuga bati yamara ivyo bintu nimusubize hariya ntaco bije bizotumarira. Bituma abantu badahuza, bivamwo ko haba intambara, haba ubwimo rwamaze iminsi itari mike n'uburo kibandanya kandi rwahitanye inzirakarengane nyinshi. Ico gihe rero jewe nagumanye utubazo twinshi. Iyo umuntu agerageza kumva ko yotahura akahise ku Burundi, ndumva ko nkeneye no gutahura ibintu biri muri ayo masezerano y'Arusha. Amasezerano rero yasinyiwe y'Arusha ni amasezerano bise amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi. Amasezerano ari mu gitabu kiri ku mpapuro 188. Muri ayo masezerano bayagabuye mu bihimba bitanu, ico bita protocole. Muri ivyo bihimba harimwo ingingo cyangwa ibigabane 10, ivyo bita chapitre. Hakabamwo article cyangwa ingingo 68. Ayo masezerano yatewe ku mukono n'imigwi 19. Muri iyo migwi 19 haraza bimwe mwumva ngo G7 ngo G10, nuvuga G7 harimo igiharuro 7, nuvuga ko hari imigambwe indwi. G10 nayo ni n'undi mugwi w'imigambwe 10, ubwo ni imigambwe ibaye 17. Ugaca wongera ko inama nshinga amateka hamwe na leta yari irongoye Burundi ico gihe. Ni kuvuga hatewe ko umukono kuri amasezerano n'imigwi 19, 17 muri iyo yari imigambwe yemewe yari iri mu Burundi. Igihe hategwa umukono kuri amasezerano hariho abarorezi. Mu barorezi bari bahari harimwo abahoze barongoye Burundi babiri. Ico gihe bari bakiri bazima, yari President Jean Baptiste Bagaza na President Sylvestre Ntibantunganya. Hakaba harimwo n'abaserukira imigwi y'abakenyezi, amashengero, n'abadaharanira ivyicaro vya politiki, societe civile. Ayo masezerano rero ashirwa ku mukono hariho n'abahagarikizi bayo bahabaye mu kuva mu nzira yo kuyaganirako gushika asinywe. Aho hariho umuhuza ico gihe yari Nelson Mandela. Hariho ico bita Fondation Nyerere turazi ko ari we yari yatanguye guhagarikira abarundi bari mu biganiro imbere ko yitaba Imana agasubirirwa na Nelson Mandela. Aho rero hariho n'ibihugu abaserukiye ibihugu byabo bari muri amasezerano dusanzwe duhana imbibe, nk'u Rwanda, Tanzania, Congo, Ubuganda, Kenya, Zambia, Ethiopia, n'intumwa ziserukira ishirahamwe rya Francophonie ry'abavuga igifaransa, ubumwe bwa Afrika, ubumwe bwa Burayi hamwe na ONU. Ayo masezerano rero urumva ko arimwo ibihimba bikurukuru bitanu le protocole. Igihimba kimwe cyose cyari gifise ico harimwo ibyo barabiyemwo
baganiriyemo n'ibyo bashyitseko. Nk'igihimba ca mbere kivuga nature du conflit burunde, ni kuvuga inkomoko y'amakuba abarundi babonye, hamwe n'ibibazo bijanye n'ihonyabwoko, ibyo gukumirana n'inyishu kuri ibyo bibazo nyamukuru by'ihonyabwoko no gukumirana. Inyuma rero yo guca ijya nino akahise k'u Burundi kuva imbere y'umuzo w'abakoroni, ibyo bashima n'ibyo baneguye, barongeye barasigura uruhara rw'ubukoroni n'inyuma yabwo mu makuba u Burundi bwabayemwo. Hanyuma baca baremeza ko ikibazo cugarije u Burundi gishimikiye cyane cyane kuri politiki, ariko kikagira n'amashami icyo bise redimension bijanye n'ubwoko, cyane cyane biteye ubwoba. Hama ico kibazo bavuga ko cyatewe hanini nuko wasanga hariho umugwi w'abarundi ugumugwanira gushika ku butegetsi n'uwundi ugumugwanira kubwumirako. Muri iki kigabane rero ca mbere niho bumvikanye inyishu zofasha gukemura ibibazo, na cyane cyane inyishu za politike idakumira, inyishu zo gukumira ibijanye n'ihonyabwoko hamwe n'ibindi byaha bya kiremwa muntu. Niho rero bavuganye nuko hakenewe ubutungane budakumira, hakabaho umutekano kuri bose, hamwe n'uburyo bwo gusana imitima yahutajwe n'amabi yakahise, nko kurondera ukuri no kunywanisha abarundi, nko gutoza ibyaha by'ihonyabwoko no kwerekana ababigizemo uruhara, bikozwe n'umugwi mpuzamakungu karuhariwe wigenga. Ikindi bumvikanye ni ukunagura urwego rw'abashingantahe. Barumvikanye kandi guteza imbere igisata c'indero, igisata c'amagara y'abantu n'igisata c'ubutungane. Ibyo nibyo biyemeje kugira ngo bakumire umuzi w'amakuba u Burundi bwabayemwo. Ibyo biri mu kigabane biri mu gice mu gihimba ca mbere cyo bita protokole ya mbere. Ikigabane igihimba ca kabiri, protokole ya kabiri, ivuga ku bijanye na demokarasi hamwe n'intwari ibereye. Ni ikigabane kija mu idonido uko bari gushira mu ngiro intumbero zatanzwe mu gihimba ca mbere zerekeranye n'ivy'intwari ibereye hamwe n'ivy'intwari rusangi demokarasi. Bumvikanye ko bagiye gushiraho ibwizwa shingiro ariryo nk'itegeko rishira imbere rikanakingira umunyagihugu w'umurundi akubahirizwa mu gateka no mu burenganzira bwiwe. Ubutegetsi bukamuvako kandi bukamugarukako. Inzego zigahabwa ububasha bwuzuzanya ariko butinjiranamwo, bimwe bita la séparation des pouvoirs. Ikindi caganiriwe ko kikanumvikanwa ko cagiye muri protokole ni bijanye nuko kubera ko ibibazo by'amakudeta bijya byo gushikira ubutegetsi umuntu arenze gutembagaza bari bahari, babonye ko nabyo biri mu bibangamira abarundi, bashizeho uburyo abantu bashobora gushika ku butegetsi batarinze gusambura igihugu. Aha rero niho bavuze ko imigambwe niyo nzira babonye abantu bategerezwa gucamwo kugira bashikire ubutegetsi. Akaba rumva imigambwe ni nk'amashirahamwe y'abantu bakeneye gushikira ubutegetsi. Imigambwe rero nuko itegereza gutunganywa itavangura, idakumirana, kandi ikaba ishimikiro koko ry'intwaro rusangi. Ikindi bavuganye nuko gushikira ubutegetsi canke kubuvako bitegereza guca mu matora. Aho rero turasanga ko amatora ategereza gutunganywa mu bwigenge no mu mutuzo ntangere, ku buryo ibiyavuyemwo biba mu muco, na rya iyo nzira yonyene itegekanywa gucamwo kugira ngo uve ku butegetsi canke ubushikemo. Ibindi dusanga muri ico igihimba ca kabiri ni bijanye n'intwaro mfata kibanza. Murazi ko urumva bariko baraganira, intwaro za mbere ntizari zicemewe, bumvikanye ko bajya imbere kwitegura amatora bategereza kugira intwaro mfata kibanza. Ivyo rero nivyo baganiriye muri ico gice ca kabiri, muri ico gihimba nyamukuru ca kabiri. Baranabivyumvikana ko hama baravyandika nivyo bumvikanye ko bagiye kubishira mu ngiro. Mu gihimba nyamukuru kigira gatatu, protokole 3, ni igihimba kivuga ibijanye n'amahoro
n'umutekano ku barundi bose. Muri iki gihimba hasigurwa neza uko amahoro n'umutekano byahungabanye mu Burundi mu bihe bitandukanye, hagatangwa impamvu zabiteye, mbere hakanatangwa n'intumbero y'ukuntu bakanatanga n'intumbero y'ukuntu ibyataye mu kaga igihugu bitosubira. Niho rero dusanga ingingo nyamukuru zigena uko inzego zo kwivuna abansi n'inyamiramabi zubakwa ku buryo zizerwa n'abarundi bose, ziba ziri ku kivi, abarundi bose bakaziyumvamwo, kandi ko atamurundi n'umwe yoba yaba ubutwara canke ushaka gushikira ubutegetsi yocutse umutima wo gushinga umugore wo wose witwaje ibigwanisho. Aha rero urumva barakumira muri kino gihimba ca gatatu ibijanye n'ukuntu umuntu ajera gufata insoresore ugwaruka rwiwe akagwamika ibigwanisho kugira ngo rumufashe gushikira ubutegetsi, kandi n'abatwara ntibemerewe ko bashobora gufata ibigwanisho ngo babihereze abanyagihugu ngo bamufashe kugumya ubutegetsi bwiwe. Ibi rero nibyo bashize ahabona, banavyumvikana ko banabisinyira, banabitera ku mukono ko igisirikare, igipolisi bitegeza kuba professionnel ku buryo abantu bose bavyumvamo kandi bakabigendera. Ikindi kivugwa muri iki gihimba ni uburyo bwo guhagararika intambara ku bari bakigwana. Hari twari dusanzwe tugifise imiharigwana CNDD-FDD yari mu ishamba mu myaka y'ibihumbi 2000, Paripeutu FNL yari mu ishamba n'indi migwi mito mito. Ibyo rero baciye baganira ukuntu iyo migwi ishobora guhagarika intambara, inzira bashobora kubicishamwo, gusubiza mu buzima busanzwe, hamwe no kwinjiza mu nzego zo kwivuna abansi no mu nyamiramabi ku bahoze bashamirana. Ibyo rero byari muri iki gihimba ca gatatu. Igihimba kigira kane, protocole 4, ivuga ibijanye no gusubira kubaka igihugu, ikasigura n'ibijanye n'iterambere. Rero bavuze ko ikintu gikomeye ari uko hoba rétablissement des conditions de vie de la population au meilleur niveau, nk'uko vyari bimeze kera. Ahanye ni ukuvuga ko muri iki gihimba abasigura ukuntu bategerezwa kubaka igihugu, abantu bagasubira kuronka uburaro n'uburamuko, bakaronka ukuntu babaho, igihugu kigatera imbere, abantu bakaronka serivisi zose bipfuza, bakabaho batekanye kandi atakibahutaza. Muri iki gihimba niho havuganywe ibijanye no gutahukana impunzi hamwe no gusubiza mu zabo abaziteshejwe. Ni naho kandi havuzwe ibijanye no kunywanisha abarundi, hakabaho no kubaka igihugu uhereye cyane cyane mu bya politike, mu butunzi no mu mibano. Nibyo biri muri protocole ya kane ya reconstruction et développement. Ikindi rero ikigabane ca nyuma, igihimba ca nyuma, protocole 5, ivuga nibiki ko aba bantu basinye ko bafise ibyo bumvikanya bitera ku mukono, ni gute twokwizera ko bizoja mu ngiro. Naho rero baciye bumvikana ibintu bimwe na bimwe bishobora gufasha kugira ngo bitange umwizero ku bantu. Baciye bumvikana ko ikintu ca mbere bagiye guherako ari uko bagiye kwigisha abanyagihugu, abarundi bose bakamenya ibiri muri aya masezerano, bakamenya n'ico byavuye ko ico bise l'esprit et la lettre des accords d'Arusha. Ikindi bumvikanye ko baca bashiraho umugwi ugiye gufasha gukurikirana ko ibyo bumvikanye biriko biraja mu ngiro, ico bise commission de suivi et de l'application. Ikindi bumvikanye ni uko baca basaba byihuse inama nkuru ya ONU mu minsi itarenga 30 ko bashiraho ico bise Tribunal Penal International, kuvuga umugwi mpuzamakungu uza gutohoza neza ibyaha bikomeye nk'ibyaha byo mu ntambara, ibyaha by'ubunyabwoko n'ibyaha bindi byo guhohotera agateka na muntu, hanyuma babikoze bakagaragara bakamenyekana bakanabihanirwa. Ikindi bumvikanye ni uko baca bashiraho umugwi wigenga w'igihugu wo kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi. Ikindi bumvikanye
nuko baca bashiraho uwundi mugwi uri tekinike uza kugerageza kwiga uburyo igisirikare covangwa kuvanga abasirikare bari bakiri mu gihugu n'abasirikare bagiye kuva mu ishamba bamwe bitwa aba ex-PMPR. Ibyo nibyo bintu nyamukuru biri mu masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yaterewe ku mukono mu gihugu ca Tanzania mu gisagara citwa Arusha. Niho rero abantu tuguma tuvuga ngo na amasezerano y'Arusha tukibagira ko ashobora kuba ari amasezerano na twebwe abarundi. Ibyo rero tumaze kwerekana ko atari yacu ntidushobora kuyasoma ngo tumenye ibirimwo n'uje atubesha afatiye ku nyungu ziwe tugaca tugendera kuri ibyo. Hari abantu benshi b'abarundi ndabazi batari bake uvuze ngo amasezerano y'Arusha aca yumvamwo ibintu bitarenga 2 cyangwa 3. Ibyo bintu bitarenga 2 cyangwa 3 wamubaza ahantu byanditse yagenda gusoma akabibura. Nk'ubu hari abantu iyo bavuze ngo amasezerano y'Arusha ngo hanyene neza na neza ngo ugomba kuvuga ngo ibitigiri by'amoko byo bita kota ethnique. Hano mu masezerano y'Arusha iyo usomye nta article nta ngingo muri za zindi zose twavuze zishika 68 ku buryo ngo wowe uvuga ngo amasezerano y'Arusha ngo nibyo avuga ntushobora kuronka ingingo nimwe izivuga ngo abahutu ngo 60% ngo abatutsi 40%. Nta namwe ushobora kuyikora. Urakoze cyane Kiki Daniel, ngira uba yumvirije neza yumvise mu camake ibivugwa mu masezerano ya Arusha. Dr. Alphonse Rugambarara, ayo masezerano ashigwa ko umukono mwari muhibereye mutubwira icyo byabasabye kugira mushike kuri ayo masezerano mwahurije ko duheruka mu biganiro biheze mutubwira utwigoro ibiganiro mwagiye murakora ariko umuti ntuboneke. Nirihe banga mwakoresheje kugira mushike kuri ayo masezerano yahurijwe ko namwe mwese? Ntibyari byoroshe nivyo kuko intambara yatanguye muri gitugutu 1993. Iyo ntambara yarakomeje naho twagiye turashiraho tugerageza kumvikana ntibyakunze. Narabwiye yuko convention de gouvernement yasambuwe muri 1996. Haciye haba ibihano. Novuga ko ari byo byatumye ahanini leta yari irongowe na Perezida Buyoya yemera kuja mu biganiro, ariko yaratevye gatoyi kuko kubwanje nk'uko twari twabishize imbere ukugira ibiganiro byari guca biba aho muri 1996 nyene. Ariko ibihano byamaze umwaka n'inusu byibuka neza. Ibiganiro by'ukuri byatanguye muri 1998. Naha nyene ibiganiro bigitangura harabaye ibibazo bitari bike kwemera kuja muri ivyo biganiro mu migambo itari nke. Igituma habaye ibibazo novuga nti ubwa mbere hariho intumbero Perezida Nyerere na fondation yiwe bafashe itanezereje bose kuko yari intumbero yo gushigikira umurwi umwe. Bakoresheje inama ahantu hitwa Moshi, bagirije inama imigambwe yakoze G7. Ya G7 niyo yatanguye, G10 yagiye kuza mu nyuma ibiganiro bimaze kuja kure, ariko G7 niyo yatanguye muri iyo nama bagiriye Moshi. Byasa nuko Nyerere na Tanzania na fondation yiwe bashatse gufasha uwo murwi
wari urongowe n'umugambwe Frodebu. Aho rero bamwe barabonye yuko intumbero igiye gufatwa ari intumbero y'amoko. Ndibuka yuko mu mugambi wacu twarakoze inama cyane maze no kwandikira Perezida Nyerere ndamukebura ndamubwira nti iyo ntumbero ishaka gufata ikibazo cy'u Burundi cyane cyane ku bwoko atari byo. Ndamwibutsa ko yakoranye n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yuko yogerageza akaraba naho ikibazo cy'amoko gihari atari cyo twobangika ko cyane, agatangura gufasha umurwi wiyitirira ubwoko bumwe. Inama rero twagize yari ukugerageza ko twumvikana yuko tugenda muri ibyo biganiro cyangwa tubireka. Ku bwanje nifuza yuko tutogenda muri ibyo biganiro, ariko tumaze guharira n'abandi twarumvikanye ingendo twofata. Ndababwira yuko jewe noreka kugenda mu biganiro vya mbere, ariko umugambi ugaserukirwa bakazoshobora gushira imbere ikibazo umugambi wacu ufise kuri ico kibazo c'amoko. Abandi banse kuja mu biganiro bitwaza bamwe yuko ibyo bashira imbere bavuga yuko abagize ihonyabwoko y'abatutsi muri 1993 nta kuganira nabo. Ibyo rero byaratumye amashirahamwe yari yagiye hamwe yita accord cadre n'igice c'umugambwe Iprona cari kirongowe na Mukasi Charles banka kuja muri ivyo biganiro. Aho rero niho mbona ko habaye intambamyi. Iyindi ntambamyi yahabaye abantu bamaze gushika mu biganiro nuko basavye Nyerere yuko n'abitwajije ibigwanisho boza mu biganiro. Inyishu yiwe yabaye yo kuvuga ati muri G7 hariho imigambwe itatu ifise imirwi yitwaje ibigwanisho. Iyo migambwe rero yari CNDD ya Leonard Nyangoma, Paripehutu ya Etienne Karatasi na Frolina ya Joseph Karumba. Ati rero ku bwanje abasirikare abasoda batwagwa n'abasivile mu bisanzwe, kandi aba batatu nibo baserukira CNDD, baserukira Paripehutu, baserukira Frolina. Ico kibazo cagumye gitera ingorane gushika dushire umukono ku masezerano. Kubera iki? Kuko atari muri Frolina bagumye barongowe na Joseph Karumba, abandi ari Karatasi, ari Nyangoma, imihari yitwaje ibigwanisho yarakuye abategetsi babo. Muri CNDD-FDD haza Jean Bosco Ndayikengurukiye, baca baranahindura n'izina biyita CNDD-FDD. Muri Paripehutu naho nyene zarahinduye imirisho, kuko ubwa mbere wararongoye umuhari witwaje ibigwanisho yari Kabura Kosan, baramukura bashiraho n'uwitwa Rwasa Agaton, yaciye ahindura n'izina yita Paripehutu FNL. Ibyo rero byatumye yuko icyo kibazo cyagumye
ari intambamyi mu byo twari ko turakora byose, ariko kubera amakungu nka yose yari yagiye hamwe kugira ngo badushire mu nzira y'ukuteba twumvikana, abari ko baradufasha ahanini ni ukuri byari ibihangange byakoze ahantu hatari hake habaye ingwano nk'izi Burundi. Hariho abari barakoreye muri Afurika y'Epfo, hariho abari barakoreye muri Guatemala n'ibindi bihugu byo muri Amerika Latine byagize ibibazo nk'ibi byacu, byatevye bikaja mu nzira y'amahoro. Rero sinonegura koko ababuno kwita aba expert, inzobere mu bintu bijanye no kugerageza gusubiza hamwe abashamiranye n'ibihugu n'ibindi byose. Dufashe nka communauté yitwa San Egidio iri Vatican. Iyo communauté San Egidio irimwo abantu banonosoye cyane ibijanye no kumvikanisha abashamiranye mu gihe babibasavye. Abo rero barafashije cyane na Fondation Nyerere, novuga niyo bari bakomeye ko ari logistique, ari administration yose yari mu minwe ya Fondation Nyerere. Aho Nyerere apfiriye niho bazanye Nelson Mandela wamusubirire. Twese twaramwemeye, twibaza yuko ko bafashije Afurika y'Epfo bagasubiza hamwe n'u Burundi byoshoboka. Rero inkuru y'umwana isubira inyuma. Novuga yuko leta y'u Burundi irongowe na Perezida Buyoya yaragerageje kugira ibiganiro byari mu mpisho, ariko ivyo biganiro ntibyashitse ku kintu. Kubera iki? Kuko yaba ibiganiro batanguriye muri communauté San Egidio na CNDD, yaba ibiganiro bagiranye na Jean Bosco Ndayikengurukiye Kinshasa ni Libreville umengo, ntibyashitse ku ngingo yofasha ko ingwano yohagarara, kuko novuga ko amaintere yari ahari yari menshi, kandi iyi initiative de pays de la région des Grands Lacs yari yemeje yuko Nyerere yoba ari we abirongora, ntiyabishimye cyane. Habaye novuga amakonflit yari aturengeye twebwe, gushika naho ibyo bintu bitashobotse. Rero ibiganiro bikomeje, novuga nti intambamyi twabonye ya mbere noshira imbere nuko harageze igihe aho Perezida Buyoya n'abandi bakorana bashatse kwigungira ibiganiro, bashira imbere abo bise les key players, ni ukuvuga abo babona yuko bakomeye kurusha abandi ko ari utugambwe dutoyi tw'imperekeza, ibintu hamwe n'ibyo. Bakoresha inama i Dar es Salaam, ariko ntibyakomeje, kuko ivyo bashitse ko babigarukanye mu nama plénière, mu nama ya bose, n'abandi bose ari abagize inyandiko kuri ivyo, abari ko baradufasha cyane cyane nk'abo muri Afurika y'Epfo baravuga ati izo ntumbero si nyazo, byiza twoheza ibi biganiro bose bari kumwe atagukumira bamwe, kuko na kare ikibazo nyamukuru cyari ikibazo cyo gukumira. Rero mutanguye
no mu biganiro gukumira ntitubona ingene muzoshika ku biyago nyavyo. Iyindi ngorane yahabaye imbere y'uko dushyira umukono ku masezerano ni uko ibiganiro Nelson Mandela yabonye yuko biriko birateba cyane, ko tuguma duharira ata nyishudu nyayo dushikako. Hanyuma rero araha akazi abadufasha mu biganiro yuko bogira icegeranyo cy'ibyo tumaze gushikako, akaba ari byo tuza guharirako. Niba hari ibibazo tutaraheza berekane ibibazo bitarahera neza, niba hari ibibazo vyaheze tubikore. Ico cegeranyo carakozwe kiba nk'uko yoba ari amasezerano ya mbere bayadushikirije mu kwezi kwa gatandatu 2000. Ico cegeranyo kimaze gusohoka twese turagisoma, turaheza turandika ibyo tubona tutahejeje. Twifuza rero yuko muri aya masezerano nyene baduhaye mu kwezi kwa gatandatu ko bogira ico babivuze ko, ariko Nelson Mandela wewe yavuga ati ico cegeranyo nico nyene tuzoza gushira ku mukono, barashiraho n'itariki. Mu kwezi k'umunani rero turasubira turahura, turasubira turabonana, turabiraba neza, turumvikana neza ibizoja mu cegeranyo tuzoshirako umukono. Icabaye rero nuko leta ya Buyoya yarahamagaye abakuru b'umugambwe Frodebu, babasaba yuko bokumvikana ku bintu bimwe bimwe babona bibabangamiye. Baraheza rero ico cegeranyo baragihindura mu ngingo zitari nke. Twebwe rero cyane cyane novuga nti abo muri G10 bamwe nibo bamenye iyo nkuru yaho mwijoro ryo muri 2027-2028 kwezi k'umunani niho twamenye iyo nkuru. Bukeye rero tuca turahamagara abariko barabidufashamo, turabumvisha yuko twebwe tutagenda gushira umukono ku masezerano, ko twumvise yuko amasezerano twasomye kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika ubu atariyo tugiye gushira ku mukono ku masezerano. Haraba intambamyi kuko Mandela yari yatumiye abantu benshi, wari umunsi wo gushira ku mukono ku masezerano. Aho rero mu nyubakwa twategerezwa guhuriramo Centre International y'Arusha, abo muri G7 bari bamaze kwinjira, bo batekanye babona yuko icegeranyo nico nyene. Ntibari bamenye yuko abo muri Frodebu bagihinduranye nabo muri Prona na leta. Twebwe twabimenye turarahira yuko tudashobora kwinjira muri iyo nyubakwa gushikaho batuma n'intumwa kuza kutwumviriza. Muzo ntumwa hari Jacob Zuma, hari President Museveni, hari President Kagame. Turicara rero ibigambo ya G10, hanyuma ndibuka ko ari naje nakebuye Jacob Zuma, ndamwumvisha nti ndamubaza none wewe ugiye mu biganiro woshobora kuza gusinya kuri document utashoboye gusoma ataniyo ufise? Ni nkuko ugiye kugira kontra ukagenda atigeze usoma iyo kontra, bakakubwira ati ni nabwira na matwa dusumira harabaye ibintu byahindutse kandi ayo masezerano ntayo dufise.
ibyo rero aca arabibaza wari arongoye fondasiyo Nyerere yitwa Bomani, aramubaza ati aba turi kumwe ngaha ko batubwira yuko iyo dokima atayo bafise, byoba ari byo? Bomani rero biramunanira uko yishura, aravuga ati twari ko turabitegura niki, aca aramubwira ati kandi abimbwira nashavuye ati ndagusabye ugende uzane icyo cegeranyo hanyuma tukibahe bagisome barabe yuko ibyo bumvikanye byose birimo. Kubera rero umwanya wari muke, Nelson Mandela yari yatanguye gushavura, anatangura no gutuka cyane abo muri G10. Turabumvisha yuko tubona ko hariho ibyahindutse, kandi dusaba yuko niba baba bashaka ko dushyira umukono kuri ayo masezerano, dushyiremwo ibyo tubona bahinduye, tuze dusabe yuko twokomeza kubiharirako. Niho rero havuye nicyo twise les réserves. Izo reserve ziranditswe mu bitabo bimwe, mu vyegeranyo bimwe by'amasezerano y'Arusha, atari byose mugabo twebwe ibyo twasinye koko twaciye dusaba yuko bijamwo mu masezerano nyene twumvikanye. Niho rero twashoboye kwinjira mu nyubakwa yari yateguwe kugira tugire iyo seremoni yo gushira ku mukono ku masezerano y'Arusha. Iyo yarabaye intambamyi. Iyindi ntambamyi ya kabiri yabaye tumaze gushira ku mukono amasezerano y'Arusha, yari ikibazo Perezida Mandela yatubajije ku bijanye ni ikiringo c'imfatakibanza. Ninde azorongora ikiringo c'imfatakibanza? Rero harabaye ingorane gatoyi mu migambwe, kuko haba muri G10 haba muri G7 abashaka gutwara icyo kiringo, kuko bavuga ati ikiringo tugaburamwo kubiri kandi kizomara amezi 36. Amezi ya mbere 18 azotwara uvuye muri G10, amezi ya kabiri y'icyo kiringo 18 nyene azotwara uvuye muri G7, ivyegera bikaba biva mu wundi murwi. Muri G7 ikibazo nticatevye cyane, kuko barumvikanye yuko uzoserukira G7 azoba ari Ndayizeye Domitien. Habaye impari cyane yari hagati ya Frodebu na CNDD ya Nyangoma, ariko baratevye barumvikana. Kumbure nibaza ko bari bafise bamwe babahanura kuva mbere, babibafashamwo, twakomeje tubibona. Ikindi icyabaye intambamyi izi ngaruka mbi muri G10, ni uko muri G10 habonetse abakandida batatu. Hariho umugambwe umwe wari ushigikiye Perezida Buyoya, nawe yari Prona mu ntango. Umugambwe wundi Parena ukaba ushigikiye Perezida Bagaza. Imigambwe yindi 8 mu ntango ikaba yari ishigikiye Colonel Bayagana, kandi musabye yuko yodufasha, kuko tumaze kubona ivyabaye mu gukumirwa bagenda i Dar es Salaam kugira inama bonyene, turavye n'ingene bakumiriye iyindi migambwe mu guhindura ibipande bimwe byo mu masezerano y'Arusha. Muri ico gihe twarabona yuko twikeka, kandi byaratweretse yuko kwikeka byabaye byo,
ko aya masezerano atazokorwa neza. Nibyo novuga yuko nka jewe muri ico kiringo narafunzwe kuko nari umuvugizi w'abashira imbere Colonel Bayagana kandi ko yotwara ikiringo ca mbere. Narafunzwe n'intwaro ya Perezida Buyoya, ariko mu nyuma harabaye ibintu bijanye na bimwe n'amavuga vya geopolitique yuko ibihugu bitari bike byagishizeho pression kuri Mandela kugira ngo bemeze yuko Perezida Buyoya yotwara ico kiringo ca mbere c'imfata kibanza. Twaragondojwe turavyemera mu nama yabereye i Pretoria nyene, muno muri iyo nama twarakomeje duharira kuko ntivyari bishemeye kubona yuko bavuga yuko bagiye muri demokrasi, imigambwe itari mike yatoye umwe ntashobore kuja imbere kubera habaye amapression yandi. Biratwereka rero yuko koko mu byo gushira imbere kurangura ibijanye n'ingingo nkuru zari mu masezerano bizohava bitugora. Ibyo rero aho dushitse mu mwaka w'ibihumbi 2001 niho rero transition yatangura. Noba rero ndabangiriye ngaha, niba hari ibindi bibazo mufise ku kuntu byagenze, ahanini novuga ko ari uko byagenze n'ibibazo bitari bike. Mumbabare inkuru y'umwana isubira inyuma, hariho ibyashitse abantu batazi cyane ariko byamenye bake no mu migambwe imwe batabimenye. Hari abakunda kubaza ikibazo c'amareserve. Ikibazo c'amareserve nticari kubuza yuko amasezerano ashigwa mu ngiro, kuko tubonye ingingo twashize imbere yuko bigaruka ko n'ingingo zashobora gutorerwa inyishu turiko turakomeza kubaka koko ibivuye mu masezerano. Ariko habaye mu gihe twari ko turaharira ku bazotwara ikiringo c'ifata kibanza, harabaye ibiganiro bitari bike hagati y'imigambwe kugira ngo imwe yemeze uyu n'uyu. Uko twategerezwa no kuyaga nabo muri G7 kubona ati uyu muntu mbona mwemera, nabo tukavuga tuti umuntu wabo turashobora kumwemera. Aho rero haravuye bazi ikibazo, kuko abo muri Frodebu n'ubwo abo muri G7 bose barasohoye urupapuro rwerekana ibyo bifuza ko uwuzotwara ikiringo ca mbere c'imfata kibanza yokurikiza. Ubwo rupapuro ingingo nibuka yari ingingo ya mbere yavuga iti uwuzotwara ikiringo ca mbere azotegerezwa kurangura ibiri mu masezerano y'Arusha ata réserve, appliquer l'accord d'Arusha sans réserve. Ubwo rupapuro rwarashizwe ku mukono Perezida Buyoya, naho inama yabaye muri Zambie, nari naserukiyeho muri twitwa baje wita G6 muri Zambie. Nagiye kuraba ibyo haba, kuko niho hateguriwe inama yemeza uzotwara ikiringo ca mbere c'imfata kibanza. Aho muri iyo nama rero niho bazanye urwo rupapuro bavuga ati twebwe Frodebu ni Minani yari ahari, turemeje ko ari Buyoya yemeye
kuzorangura amasezerano y'Arusha sans réserve. Ikindi naco nuko ababajijwe bo muri Prona babona ati les réserves zizogenda zirakurwako buhoro buhoro. Ibyo rero igituma ndabivuze nuko hari abantu bagomba bashira imbere cyane iby'amareserve, ndabahishurire ibyahabaye kuri icyo kibazo cy'amareserve, kandi ndabumvishe yuko atari ikibazo kinini cyane cyari gutuma amasezerano atashyirwa mu ngiro. Ingorane zagiye kuhaba zabaye izindi zitanaraba n'ayo mareserve. Ikindi naco nuvuga n'ikijya c'amakota, Kiki Daniel yabivuze neza, mu masezerano y'Arusha igitigiri cyonyine kirimwo kijanye n'ayo makota nikijanye na l'accord de défense et de sécurité, twashizeho 50 ataworenza 50 kwijana. Ahandi dushira imbere icyo bita mu gifaransa les principes. Izo principes rero kugira ngo muzishire mu ngiro hategerezwa kuba amategeko, les lois zishobora kwerekana neza uko ibyo twashize imbere uko bizokogwa mu mategeko. Ni nka kurya tuvuga charte de l'unité nationale, hajya ni principe zashizwe imbere kugira ngo zishobore kuba appliqué, zishobore gukorwa mu gihugu, nuko haba amategeko abishira imbere. Rero amasezerano y'Arusha n'ama principe ahanini turavye cyane cyane ikiringo ca mbere, ingingo ya mbere, protokole ya mbere iravyerekana ama principe ategerezwa kugenga intwaro ivuye mu mwumvikano. Ibyo vy'ibitigiri no gushira mu bintu bitategerezwa gukorwa ko n'ibyo bitigiri vyaje n'ayandi masezerano abantu batakunda kuvuga, novuga ko banatazi, yitwa amasezerano y'i Pretoria yabaye 2003, aho CNDD-FDD yaza igashirako umukono nayo ku masezerano yo guhagarika gisoma ayo masezerano ucubona ko adasa n'ibindi vyegeranyo. Imana yiduha abatware b'inyankamugayo bakazisangurira ku mugaragaro. Ubu tuba twaribagiye ivy'imishamirano, abazitesheje baba barasubijwe mu zabo. Bisaba gukumira umuzi w'urwanko ukarekera inzego mu bwigenge bwazo, umurundi akishira akizana mu mutekano. N'amasezerano ashira imbere kunywanisha, abacurika bayakoresha mu kutwankanisha, baduhimiriza badahengeshanya kutujyanisha, tukararana ku mugono bashaka kudukamisha. Turabandanya na kino kiganiro cyacu ariko twegereza ku musozo. Kiki Daniel, reka kumbure nawe tubwire amasezerano ya Arusha, hari abavuga ko ariyo yazanye akanashimangira ikibazo c'indyane z'amoko mu Burundi. Wewe niki ukibonako? Murakoze. Ikibazo c'indyane zifatiye ku moko novaho kidakomoka ku masezerano ya Arusha. Murazi ko yatewe ku mukono mu mwaka wa 2000, kandi izo ndyane zari zimaze imyaka myinshi zihari. Murabizi ko ibiza byabaye mu Burundi biteye ubwoba cyane, kandi byabaye imbere y'icyo gihe cy'imyaka 2000. Twokwibukanya gatoya ko duhereye ahantu indyane z'amoko zikomoka, muzosoma igitabo cyanditswe na Hans Meyer mu myaka mu mpera y'igihumbi kimwe n'amajana 895 na gatandatu gutyo. Niwe yandika ibijyanye n'ubwoko, akabishimangira, akerekana n'ibimenyetso bimwe na bimwe biza gutuma abantu bivangura canke bavanguka bakabamwo imigwi itatu. Mu mwaka wa 1924 gutyo muri ivyo bihe
ico kibazo baragikomeje baranavyandika no ku makarangamuntu mu Burundi no mu Rwanda. Nuko vyageze igihe mu Burundi biravaho ahandi birasigara mugabo ico kibazo c'amacakubiri cyaragiye kuri karangamuntu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatandatu umugabo yitwa Jean Paul Harwa niwe yabwiye Rwagasore ko mu Burundi hariho ikibazo c'abahutu n'abatutsi. Rwagasore aravuga ati wanguha ibibazo by'abarundi birahari nibyo ariko si ibibazo bihagaze ku bwoko. Mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'icenda umugabo witwa Robert Moss yatanguje umugambwe wahiganywe na Rwagasore muri 61 nawe yagumye ashimangira ko ibibazo by'u Burundi bihagaze ku bwoko. Murazi ko Rwagasore byose yagumye abigwanya ariko aragira igihe aragandagurwa. Mu nyuma mu 1963 gutyo abitwa ngo ni incabwenge z'abarundi nibo batanguye kubona ko ibyo bibazo babitumbereje mu bwoko bishobora kugira ikintu bibafashije. Amatora ya mbere afatiye ku bwoko ya 1965 kandi yatumye batsindana bahiganwa mu bwoko bituma igihugu gishigwa mu isanganya na cyane. Ibyo rero byarakomeye. Murazi abarundi twabuze twahambye ku bijanye n'ubwoko ko aya masezerano y'amahoro ntiyari bwabeho mu myaka za 1988 1993 kuduga kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000 abantu bari barazize amacakubiri y'amoko ni benshi cyane. Sinovuga ko ariyo cyayazanye. Mu masezerano nibyo haragarukamwo ibibazo by'amoko kandi n'inyishu zitangwa ntizishemeye 100%. Birashoboka ko ugwimo barimo ico gihe canke ukutamenya canke ukutabyitaho ngo bashishoze barashobora kuba batashoboye kuyatosora neza, ariko nta yindi nyishu yigeze iboneka kuva inyuma y'ayo masezerano yaje iyasubirira canke yasumbye ubwiza. N'ababivuga nta yindi bazana ngo tuyagereranye nayo. Mu mwaka wa 2000 hari intambara ishushe kandi imitsi yari yaranze ku mpande zose ku buryo nibaza ko ibyasabwa hirya no hino byoba byari birimo nk'urwanko rudasanzwe ku buryo abatoye kubazanira ibyo bahurizako bakanabishira ku mukono bashizemwo ndibaza ingufu nyinshi cyane. Amasezerano uyasomye neza nta na hamwe uzobona n'ivyo bitigira iby'ubwoko bivugwa, ahubwo harazamo kenshi amajambo nko kunywanisha, kubabariranira, ubutungane, kutavangura, kudakumirana, gusabikanya, kutigungirako. Nayo majambo menshi aguma agaruka mu maprincipe atari make agaruka muri ayo masezerano. Ikindi je nkanje nk'umuntu azi byo kuvura abantu bafise ububabare, hari umuti bitanga wo gupfufahaza mu kurindira gushikira hari umuti nyakuri. Ni ukuvuga ko nk'inyuma y'ayo masezerano hategeza kuba ibindi bikorwa biganisha mu kwibagira burundu amatati y'amoko na cyane inyuma yo gusanurira abasamburiwe izabo, inyuma yo gushingura no kugandarira abo twabuze tutanka kandi tutazi iyo banamiye mu gahinga muri kino gihe, inyuma kandi yo kuronka icibutso cy'umunsi umwe wo kwibuka abarundi bose bazize uko bavutse, inyuma kandi yo gukomorerwa amatungo n'ibindi twagiye turanyagwa, inyuma yo kumenya kandi ukuri nyako no guhana ko baduhekuye mu byaha by'intambara, mu byaha by'ihonyabwoko no mu gusinzakariza ubuzima bwa kiremwa muntu, hamwe cyane no gutahura ko turi bene mugabo umwe kubera ryayaze bitazosubira kuba ukundi. Rero novuga nti nk'abantu bagwanya aya masezerano kenshi barafise izindi mpamvu zoba impamvu zabo zibatuma zikaba arizo bashobora kwinyegeza inyuma bakitwaza indyane z'amoko. Ndashobora gutanga nk'akarorero nk'ubwa mbere nk'abantu bagize CNDD-FDD kuva kera ntibigeze bayerekwa kubera bariko barahiga inyishu biciye mu ngimba.
aho umuntu yohashimikira cyane bari mu ntambara bari bafise ibigwanisho barondera inyishu iciye mu ngimba kandi bakaba babona ko inyungu zabo zitagishitsweko 100%. Aya masezerano rero bo barayagwanije usomye n'amatangazo bagiye barashikiriza ko mu mwaka wa 2000 umuhari CNDD-FDD watwagwa na Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye. Hari amatangazo rero ubona yagiye arandika agira icashikirije kuri aya masezerano, urumva ko aya masezerano yagwanya inyungu bo bari bakeneye muri ico gihe. Hari rero n'ubundi mugwa w'abantu usanga baranyengeterewe n'inyigisho z'ubwoko ku buryo batarota ibyo kunywana, ntibarota kunywana, ntibarota no kubana n'abandi. Icibagiwe cyo ni ugusangira icyo cyo cyose. Abo nta bageni barota bahana, nta butegetsi barota basangira, nta migenderanire bakeneye. Abo rero icyo bipfuza ni ukuri kwabo kuje hejuru y'uko abandi bibanza babihabwe byose, abandi baciribwe urwa Pilato. Nibyo ushobora kumva mu mvugo, hari ababivuga menya, hari n'ababifobeka, mugabo barahari, uwo mugwi urahari kandi mu mpande zose. Abo rero ntibashobora kwerekwa amasezerano nk'aya. Hari abandi bahangayikishijwe no kuronka ibibanza vya politike gusa, kugira babironke no kwitwaza amazuru kuko ariyo abanyagihugu bacumba ingorane gusumba imigambi myiza. Abo urumva bo bisabira ko baronka ibibanza biciye mu bwoko. Ni ukuvuga ko aya masezerano kubera ko adashira imbere ubwoko, ahubwo iyo ashira imbere ko abantu banywana, hakazogera igihe iyo ukurikiranye neza urutonde rw'ingene bumvikanye kuza kuyashira mu ngiro, hakazogera igihe bigafutwa burundu mu gihe runaka. Aho rero hari abantu ivyo badashobora kubishigikira kuko bazi inyungu bashobora kuzikuraho na cyane cyane z'ibibanza vya politiki. Hari undi mugwi rero ugira kane novuga w'abantu kandi ni na benshi usanga batazi cyanditswe muri amasezerano. Abo rero usanga kenshi barayanegura kandi batazi kiyarimwo, kubera gusa bamwe muri abo twavuze haruguru babategetse kuyanegura bakabayoboka badashizemo akenge. Ikindi rero nuko aya masezerano ntiyashizwe mu ngiro ngo tubone neza inyishu zayo. Turacafise bimwe mu bibazo by'imbere yayo, bya bibazo twari dusanganywe bikomokamo twagiye turavuga, bijya bibazo nivyo bikihari. Aya masezerano ntigeze aje mu ngiro ngo tubone mbega inyishu zayo zirava he zikagarukira hehe. Kubare tugifise bya bibazo ubu hari rero abaca bayataka umwikomo kubera batabonye icamaze ingorane yategeza gukemura. Nuko rero sinavuga ko amasezerano ariyo yazanye canke yashimangiye ibibazo vy'amacakubiri y'amoko, nuko kari kahasanzwe, ahubwo umuti wose wo kuyakumira wavugwa muri aya masezerano ntiturawunwa. Kuba tutarawunwa rero yangwarira cahari. Murakoze cyane Kiki Daniel ku byo mudusangije muzi ku masezerano y'Arusha, kandi nizere yuko no ku munsi wa mbere uza tuzoba turi kumwe, aho tuzogenda tuzokwinjira mu mizi ku bice bigize amasezerano y'Arusha. Murakoze, ndahari. Ibyo umuntu ashobora gusoma, ibyo umuntu ashobora gushikiriza, muzosuri muhamagare nzoterera ibyo nshoboye. Hanyuma turazi yuko hari abarundi benshi bayazi canke bayafise uko ibibazo, barakwiye ko ibyo bibazo bashikiriza canke bafise izindi nyishu zaba nizo kutwunganira nazo bazitange, kugira ngo abarundi twese dutahure kumwe nimba ari amasezerano yo kunywanisha abarundi. Nitwaba tubona ko yatunywanishije koko twese nk'abarundi, tuvuge tuti dushire muri archive nkuko twashizeho ibindi byose, tuzingurure urundi rupapuro, tubandanye n'indi migambi y'iterambere. Murakoze cyane. Urugamba rwa twese si urugamba rw'umwe. Jewe ico nshoboye guterera ndahari, subira muhamagare. Murakoze. Dr. Mukurangiza kino kiganiro, kuva mu 2015 haradutse urundi rwimo ruturutse ku masezerano ya Arusha, aho umugambwe CNDD-FDD wayateye akagere ugahitamwo kwihagira ikiringo kidahuye n'ayo masezerano.
abandi banyepolitike n'abanyagihugu baravyanka baja no mwibarabara bavyiyamiriza. Nuwuhe mwihwezo mugira kugira ubwo rwimo rwishimikije amasezerano adakundwa canke atazwi na benshi, urwo rugamba rurashoboka rwo kuyahabuza canke batane n'akagazo? Ico kibazo cyo muri 2015 narakivuze ko cyane naracanitse ko cyane n'imbere y'uko kiba. Kare nababwiye amasezerano y'i Pretoria. Jewe nari mu murwi warujejwe gucungera ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha, iyo tuyise commission de suivi de l'application de l'accord d'Arusha. Muri uwo murwi twaragerageje gushiraho ikirangamisi c'ingingo nkuru zari gushigwa mu ngiro mu kiringo c'imfatakibanza. Ico kirangamisi turavye uko leta yari kirabishira mu ngiro, twarasanze ko hari intambamyi itari nto, kuko ntibabikurikije nk'uko twabishize mu ngiro. Twarasabye n'umubonano na President Buyoya, turagira inama muri Presidence nyene, ariko inyishu yaduhaye ntiyadushimishije kuko ntiyatweretse neza uko agiye gukosora ugushira mu ngiro amasezerano y'Arusha. Hariho nk'ingingo zari gufasha cyane kugira ngo inzira yo gushira hamwe, yo gusubiza hamwe abarundi yari gushoboka. Ni ingingo zari zijanye n'ico bita mu Gifaransa justice transitionnelle, kuyategezwa kuba mu kiringo c'imfatakibanza. Ibijanye rero n'ivyari gukorwa n'ibi nyiramvuge. Ubwa mbere yari kwandika ikete kw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, leta isaba yuko haza komisiyo ijejwe kugira amatohoza ku mabi yose, ku bwicanyi bwose, ku mahonyabwoko canke ihonyabwoko ryabaye mu Burundi, kuko cyari ikibazo kandi n'ubu kiguma ari ikibazo ku Barundi. Bamwe abavugira abahutu ngo bakoreye ihonyabwoko, abavugira abatutsi ngo bakoreye ihonyabwoko. Twari twarumvikanye rero yuko tumaze kubona ko hariho komisiyo twasabye mu kiringo ca convention du gouvernement yashitse ko yemeza yuko habaye ihonyabwoko ku batutsi muri 1993 ikurikije ukwicwa kwa Ndadaye. Twasaba yuko haza komisiyo yindi iza gushimika ko habaye ihonyabwoko no kuvuga abayikoze, kuko intuze raporo ya mbere yaravuga ko ari abari mu mugambwe Frodebu, ariko ntiyerekana neza ni bande, byagenze gute, kuko ntiyari komisiyo yari ifise ububasha bw'ubucamanza. Ariko aho rero twasaba yuko haba ububasha bw'ubucamanza kugira ngo ayo matohoza ya mbere bayongere ko amatohoza yo kwerekana abakoze ayo mabi, igituma babikoze, ababifashijemo n'ibindi, kugira ngo tribunal ishobore guca itangura akazi. Iryo kete amatwa dusumira yoba yaranditswe, ariko ntihabaye ugukurikirana kw'iryo kete borishira mu ngiro. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri cyari kijanye na komisiyo yitwa Verite Reconciliation, komisiyo yo gushira imbere ukuri no gusubiza hamwe kw'abarundi. Iyo komisiyo ntiyari ijejwe kuraba ibijanye n'ivyihonyabwoko,
n'ibyo mu ngwano n'ibyo bita crime contre l'humanité. Yari ijeje kuraba ubwicanyi bundi bwahabaye kandi bwari bwinshi, dufashe kuva muri 1962 ubwicanyi bwa mbere kuva muri 1960 twutangurira ku kwica umugabo atari umugani Rudoviko Rwagasore gushika umunsi wo gushira ku mukono ku masezerano y'Arusha. Iyo komisiyo rero yo kuvugana ukuri no kugarukana umwumvikano mu Barundi ntiyashizwe mu ngiro muri ico kiringo. Ivyo jewe byarambabaje cyane kuko nabona ko ibijanye no gusubiza hamwe Abarundi turiko turabita. Ikindi caje kunyura nuko mu kiringo ca kabiri niho bashize ko itegeko risigura neza ibibanza vya politike n'ibibanza twita technique by'ubuzi bukeneye ubuzobere. Mu Gifaransa twabita yuko une loi qui sépare les postes techniques et les postes politiques. Naha cyari ikibazo gikomeye cyane kuko twashaka kwerekana neza hageze bijya byo kuvuga ngo abahutu bangana uku abatutsi bangana uku bamwe bazana iby'amakota n'ibindi, twategezwa kwerekana neza yuko ari ibibanza bijanye na politiki, bitagenda kuraba iby'abaganga iby'abaenjeniyere abo bose bafise ubuzobere bukomeye, kuko nta gihugu na kimwe kigendera guhana ibibanza ukurikije gusa akakunzi kavuye mu migambwe, kavuye mu ntara, kavuye mu biki. Ntumbaze ushize iruhande ibijyanye n'ubumenyi bikaza mu kiringo ca kabiri canke ca gatatu, igihugu ntigishobora gutera imbere. Uzoshiramwe abantu bazogenda barakugemurira kuko babahaye aho bashobora kuja kurya, nta kindi. Iryo tegeko ryari rikomeye kandi n'ubu nibaza ko ari itegeko rikomeye cyane ko ryoshirwa mu ngiro, kugira ngo twerekane ko ibijanye na politike bigenda n'abamilitant n'ibindi, atari ku bijanye n'ibisata byose biraba iby'iterambere utegerezwa gushiramo ababizobereye, ababizi n'abanyamahanga bashobora kuza mu gihe mu Burundi tutabona hari aba expert bakwiye bashobora gukora ibyo n'ibyo, kuko tuba twisunga cyane cyane iterambere ry'igihugu. Uwo wese yoza kuidufashamo nibaza ko tutomukumira ngo nuko atari mu mugambo wo canke mu bwoko. Ibyo rero kuri jewe byari ibintu bikomeye kandi twabishizemo, twarabisabye muri ijya komisiyo ndababwiye gucungera ishigwa mu ngiro y'amasezerano, ariko vyabaye imfa gusa, nta na kimwe cyahindutse. Babandanyije batanga ibibanza baravye ati n'uwo mu mugambi wacu reka tumuhe, n'uwo mu ntara yacu reka tumuhe, ibintu nkamwe n'ivyo. Ikindi rero naco caje konona cyane kurusha vyose ni ibiganiro vyabaye i Pretoria. Mohamed Zuma, Jacob Zuma niwe yaduhamagaye kubera byasabwe na CNDD FDD. Yari yamaze gushira umukono ku masezerano, yari yamaze kwinjira muri leta, mugabo bari bakiri mu biganiro byo kugabangana, kandi niyo byise kugabangana ibibanza, niko byari byanditswe. Inama za mbere ntitwumvikanye namba, kandi icegeranyo baduhaye cyashyizwe ku mukono imigambwe mike. Baca basubira bagira izindi nama mu mpisho, imigambwe 3 yonyene, CNDD-FDD, UPRONA na FRODEBU. Muri iyo nama barasuhoye icegeranyo, niho haje rero neza vya bindi vya 60-40 birarengera ibya politike,
babishyira rero no mu buzi bwose busanzwe muri fonction publique, muri administration, kandi atari byo twari twumvikanye mu masezerano y'Arusha. Uko twashaka yuko byose bigenda mu mwumvikano gushikaho bizoshika yuko koko ibijanye na politike byerekanwa, ibijanywe na tekinike byerekanwa. Ibyo rero byaje konona rijya tegeko Ndayizeye Domitien yari yashize ku mukono n'icegera ciwe Kadege Alphonse. Biza rero no konona koko ingingo nyamukuru zo mu masezerano y'Arusha zijanye no gusubiza hamwe. Ibyo narabyanditse tuvuye y'Arusha, murantunga tuvuye Pretoria, ndabyandika ndabereka ingingo zose uko zubatse, yuko zigiye gusambura ibyo twubatse mu masezerano y'Arusha. Ndanashyira ko nti uzotsinda amatora muri 2005 impera n'imperuka azofata ubutegetsi bwose. Bimwe twumvikana yuko azoba ari ubutegetsi bwo kumvikana, bwo gushyira hamwe, bizohava kuko byamaze kuvamwo muri aya masezerano y'i Pretoria, ariyo mugiye gushyira mu bwirizwa shingiro. Rero abariko baratera amabuye amasezerano y'Arusha, nashaka kubumvisha yuko amasezerano y'Arusha ntiyashizwe mu ngiro. Hashizwe mu ngiro ahanini amasezerano y'i Pretoria, yaje konona byose kandi yahaye uburenganzira, nk'uko nabivuze nabyanditse muri icyo gihe, uzotsinda amatora azotwara ibihimba byose byo gutwara, atwaye presidence azotwarana n'inama nshingamateka ku bihimba birenga 60%. Byose narabyerekanye bivuye kuri ayo masezerano y'i Pretoria, ariko abanyepolitiki bo muri icyo gihe ntibashatse kubyumva. Barakomeje mu nzira, novuga ko atari inzira y'umwumvikano, gushikaho igisebe giturika muri 2015, mu 2015 nibyo uhejeje kuvuga. Rero aho byaba narasubiye ndabumvisha ni mura, kandi naho maze kuva muri politike naraguma ndabumvisha ibibazo mbona bivuye ku kutashyira mu ngiro amasezerano y'Arusha, ariko nabonye atanumwe abyumva. Ubu naranezerewe nuko hatanguye kwiyerekana abantu batanguye gusoma neza ayo masezerano y'Arusha, bakabona koko akamaro kayo. Nosaba nk'uko Kiki Daniel yabivuze yuko abantu bogira akigoro bagasoma ayo masezerano. Yavuze ibyo abantu bakunda kuvuga bakomeza kugira amakritike mu masezerano y'Arusha, tubisubire tubigaruke ko amasezerano y'Arusha ntiyashizwe mu ngiro haba namba. Ibyo twifuza nuko yoshigwa mu ngiro vy'ukuri. Ibyo vyagiye gutosekaza birondera inyungu z'umugambwe n'uyu vyo kugwa kuko tugarutse ku ntwaro nk'iza kera z'igikenye, ubwicanyi buzokomeza. Naho umuntu yoja ku butegetsi ndatsimbataye, ariko atsimbataye ku mivyimba y'abantu, ingaruka turazizi n'ukuri. Twaba dukwiye kwikebuka, tukaraba ineza y'igihugu, tukaraba ineza y'Uburundi. Turafise icyo dufasha kugira ngo iyo neza y'Abarundi n'Uburundi iboneke. Turasabye abategetsi n'abayigwanya bonyene gutahura aya masezerano, akaba ariyo bashyira imbere bakayakurikiza nk'uko twayashize ku mukono. Ikindi nosaba nuko niba hariho bimwe babona
byotegerezwa guhindurwa bavyumvikane ko, kuko n'ibi byavuye mu kuganira no kumvikana kw'ibintu byoshigwa mu ngiro. Ikosa yahabaye nuko abagiye muri transition, ubwa mbere iprona, ubwa kabiri frodebu, ubwa gatatu CNDD-FDD bakoranye badashize mu ngiro amasezerano. Nibikebuke rero, haracari kare yo kugira ngo amahoro n'umwumvikano mu Barundi bigaruka. Murakoze. Ego ndabashimiye cyane ku nyigisho canke ku byo mudusangije byo ku masezerano yarusha ni intangamarara niko novuga, kuko mu biganiro kandi biri imbere tuzobyinjiramwo mu mizi. Ndabashimiye kandi nizera yuko no ku munsi wa mbere tuzoba turi kumwe. Urakoze cyane Frank. Ndende ngaha kugira ngo menyeshe ibyo twaciyemo muri iyo myaka iri inyuma ngaho, ibyo twaciyemo tugashika ku masezerano Abarundi babimenye, amasezerano y'amahoro, amasezerano yo kumvikanisha Abarundi, kandi niyo ntumbero ntegerezwa gukomeza. Sinifuza kugaruka mu mpari z'ubuhutu n'ubututsi, naraziciyemo bikwiye. Harageze yuko n'abandi bokumva yuko izo mpari zavuye nk'uko Kiki yabivuze, aho harwaya muri 58 yavuga ati hari ikibazo c'abahutu n'abatutsi, inyishu yari ihari, nibayifate neza bayishire mu ngiro, Abarundi bazoba mu mahoro. Murakoze. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana. Ndabibutse ko bino biganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mushobora kubisanga kuri www.itorero.org no ku mbuga zitandukanye Facebook canke YouTube Itorero Burundi. Ndashimiye mugenzi wanje Yves yariko adufasha mu hinga bw'ivyuma. Frank Ndizeye nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha. Ibyo dusoma mu gitabo c'amasezerano y'Abarundi, amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi, amasezerano yunganira ay'ubumwe bw'Abarundi, nk'uko yanditswe agasinyigwe Arusha n'Abarundi. N'urutonde rw'ibikorwa ku Burundi bwacu mu ngingo 85 mu bigani 10 n'ibihumbi 5, intandaro y'amakuba adasanzwe yacu, ihonyabwoko n'ikumirana byabaye iwacu, intwaro rusange na demokarasi mu bwacu, amahoro n'umutekano kuri twese mu bacu, kubaka Uburundi n'iterambere ry'ubwacu. Tuyasome tuyisomera tuyamenye na yacu, sayi yarusha sina y'abanyarusha na yacu. Imbere hagati n'inyuma y'abakoroni wacu, ido n'ido ry'ivyakamaro n'ivyayangaye wacu, ibibazo byose n'inyishu bijanye n'ivyacu, ihonyabwoko ibyaha byo mu ntambara iwacu, guhonya hagati y'akazi na muntu kacu, ikumirana no kunywanisha Abarundi b'iwacu, byose tubisoma mu bigabane ca mbere cayo mu mpapuro 20 mu ngingo 8 zasinyiwe muri 2 mu kwezi kwa munani, igenekerezo rya 28. Usomye neza mu gihimba ca kabiri, ibigabane bitarenga n'ibirenguke 2, ingingo zitarenga 22, havuga demokarasi n'intwari ibereye, imigambwe, amashirahamwe n'ibindi, amatora, inzego n'ubwigenge bwazo, n'ivy'intwaro fata kibanza niho biri. Ingingo y'indwi mu kigabane ca kabiri isaba watewe kutarenza ibiringo 2, n'ibitigira ivy'ubwoko mu ngingo 2 ntivyari kurenza imyaka 10 kuva muri 2, ntivyakozwe kandi turengeje 20. Ubandanije usoma ayo masezerano ucubona ko adasa n'ibindi vyegeranyo. Imana yiduha abatware b'inyankamugayo bakazisangurira ku mugaragaro. Ubu tuba twaribagiye ivy'imishamirano, abaziteshejwe baba barasubijwe mu zabo. Bisaba gukumira umuzi w'urwanko, ukarekera inzego mu bwigenge bwazo, Umurundi akishira akizana mu mutekano.
n'amasezerano ashyira imbere kunywanisha abacurika bayakoresha mu kutwankanisha baduhimiriza badahengeshanya kutujyanisha tukararana ku mugono bashaka kudukamisha intumbero yayo niyo kudusubiza hamwe nta terambere ryacu tudakoreye hamwe kanatsinda iyo tuva twagera twonse rimwe tubime amatwi twifatira inzira y'ubumwe byanka bikunda twemere kuba abarundi ibere ryarayaze ntibizosubire kuba ukundi uko bikose dusangiye twese inkomoko abangushi bazanye ivyiyumviro vy'ihonyabwoko babiduteyemwo babanje kutwoza ubwonko iryo shano ryatikije inganda nk'inyonko abakirifise bateye ubwoba gusumba inkoho niyo bazotubera intambamyi y'amahoro uwutemuguye bamamutiza umuhoro aho kabikabishe tukiyugumure tugacira imoso uwakazanye yaguye mu kiyaya ca Rumonge yapfuye yimanitse hariya hafi yo ku nkombe twaraburiye abacu mu binogo rusangi ukuri nyako ku vyabaye bishigwe mu migambi habuze ingo bene wacu bave mu makambi duha agaciro abagwaniye intwaro rusangi harageze ko bashira ibigwanisho hasi abarundi bose vyiza boja mu bigwati intambara igezeho n'iyiterambere rwagasore twifurije amajambere kanatsinda yarezwe n'abakurambere byose vyoshoboka mu gihe hatagiye imbere bamwe mu bakoze ivyaha ndenga kamere yamara nibo banye bitanganiza imbere amasezerano yanka gukumirana agatekanya uko impunzi zitahukanwa agatumirira guhagarika intambara ikibazo c'igisoza carakayobera abahinga guhirika ubutegetsi vyamiriwe kure vyinshi vyari gukorwa mu ntwaro mfata kibanza imbere y'amakungu yasinywe n'imigambwe ibiganiro bihoraho vyoduteza intambwe ntitwayabwiwe neza ariko na yacu bayasinye yarusha ariko yasinywe n'abacu uwayishure yabonyemwo inyishu zacu ku bibazo vy'Uburundi igihugu cacu uyagwanya yo batazi canke se wacu birashobora ko atazi yo twavuye iwacu tugashirwa n'abangushi mu bitari vyacu dushaka gusubira mu vyacu hamwe n'abacu wamugwe mva makungu nuzu dufashe iwacu hari ivyaha bitabarirwa vyakorewe iwacu mu mingo yose no mu bice byose vy'iwacu kwimena igihute vyatunaniye hamwe n'abi iwacu kuko abaduhekuye saba handi n'abi iwacu kuko twabisezeranye n'abi iwacu vyanditse neza mu gigabane ca mbere cayo masezerano yasinye imbere y'abakunzi bacu mu gigabane ca mbere ingingo ya 6 agace ka 10 na 11 ku bwacu ni kuko isenta ritaje ngo itunganiza abacu amakungu n'akarere dufashe dutekane iwacu dusome naho twabibujijwe n'abakuru bakabitunyegeza turubahutse gusoma turubahutse gusoma tahura kahise wubaka ibirama mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi none bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute kugira utahure uko vyagenze kurikirana ikiganiro tahura
kahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.